Inshuti bagenzi mwese mudukurikirana kuri Yagos TV, reka tubaramutse canke tubahe mwiriwe bivanye n'ikibanza mudukurikirana mutumereyemwo. Ni mu kiganiro The Chat ngaha kuri Yagos TV, hanyuma turabahaye ikaze kubikurikirana, twongere tubipfurize kuroranirwa. Muti uno munsi ugiye kutuyagira kubiki? Nkuko mubibona ndi hagati y'abantu babiri, ni inkumi n'umusore. Hanyuma mu biganiro tumaze imisi dukora kuri Yagos TV, uwe si mushasha, musanzwe mumaze kumubona mu biganiro bimwe bica ngaha kuri Yagos TV, kiretse ko no munsi yaduteguriye twovuga akantu twita surprise, aho yadushikanye iruhande y'uno muntu umukunzi wiwe. Hanyuma nibo tugomba tuyage. Nibaza ko mutaza kubaza byinshi no kuvyo tugiye kuyaga, mwabuza mwamaze kubona n'ivyo tugiye kuyaga, ariko mbere kubandanya amanze ndabahe akanya gato ibidondore, hama turaheza tuduge kwijambo. Jambo ni ryawe. Urakoze komi. Nitwa Patrice Ntawuheze. Kaze mu kiganiro. Urakoze. Reka duhe ijambo nawe, nubwo ariwe twari guhera ko nibanza ko araza kutubabarira. Tumuhe ijambo yidondore hama tuduge kwijambo. Ego murakoze. Nanje nitwa Karangwa Gracious. Murakoze cyane kumutaza. Ego kaze mu kiganiro. Hanyuma tutarandiriye tugende ikibazo ca mbere tukirabishe ngaha kwa Patrice. Musanzwe muzinanye byari muzinanye mu biki? Uhoye tuzinanye kuva ryari, no kuvuga haraheze umwaka urenga ko gato tuzinanye. Hama turakundanye. Ntaco wakubesheyemo muri ivyo? Oya, kono kuri kwe. Umwaka? Oya, ni neza. Ariko utanguye kutubesha rero uri shuku. Utanguye kubesha? Oya. Wagereranije. Hanyuma mwebwe murakundanye nkuko bivuze, ni mushaka gushika kuki, ni mu mbere yiwe? Mu byo twavuganye kuva tweshanya cyane mu minsi twamaze mu rukundo, Imana ibishatse dushaka kuzibanira kama. Ko ni kuri ivyo mwarabivuganye? Ego twarabiyaze. Kandi nibaza ko n'Imana izo bidufasha tukashika ku ntumbero twihaye. Ego cyane. Hanyuma tutarandiriye tubandanye mbere, hariho ku bintu bijanye n'ibi nyene, hariho umuntu usanga yagiye yaba umuhungu canke umukobwa akavuga ati rya musore namushimye, canke umusore akavuga ati rya nkumi narayishimye. Reka ngene ndayibaza ijambo, muri mwebwe ninde yabajije ubundi? Patrice. Ihenze nije nagiye ndamubaza ko nari numva ndamukunda. Mbere yuko umubaza wari umaze igihe kingana kumubona ahantu? Kuva ngikura mu buto bwiwe, yize primera ahantu mbona, naramubonye ukuntu akura, icatumye ngenda duhuriye ngaho i Bujumbura, nari ndamuzi ingeso ziwe. Patrice wowe umuzi ukajyana? Ndamuzi nanje nshika muri primaire, tuvugana ku ishuri aho twatwaturana rimwe. No kuvoma mugahurira? Oya, ntiyavoma. Twaca turahura nyene tugiye kw'ishuri. Mbega imbere yuko akubaza, weho nta kuntu woba waramwiyumviriye umunsi mukavuga uti ya musore icompa akanyegera, ivyo ntivyigeze bigushikira? Jewe ntivyari bwanshikire, mugabo aha aje akambarira nje numva binjemo kandi n'imvugo yakubise washaka kurira mu yandi majambo. Patrice, wewe imbere yuko yumvira, ko turazi ko bijya bintu bisaba umutima ukomeye, ukavuga uti reka ngende, hari naho nza gusanga bidakunda nyankire cyane, kuko ugiye kubaza rya jambo ngenda witeze kimwe muri ibi, so atarakwangira cyane aragukunda. Wewe wajanye kuviziye amavuga wakoresheje agiti? Novuga ati ikintu nakoresheje ca mbere, byasabye ko manza gukomeza umutima ndarinda nyene, ndavuga ati reka ngende ijya nkumi izinyishura byose nta kundi
twahuriye ahantu kuri seti mu Kanyosha yihamagara twicarana nyene hama ndamubwira hama arambwira ati ndagiye kwiyumvira ko vyagiye bigenda iminsi iheze nabonye vyabaye. Wewe iyo domande wayakuvye ku minsi ngahe vyagusavye umwanya ungana iki byagutangisha? nta n'ikintu kirekire byashatse kubera deja akibibwira naciye numva ndamwiyumvise wewe nubwo utabitubwiye neza ibyo ari byo byose nawe woba waripfuza kumubaza ukabura aho ubirenge? oya nta kuntu nakumwe tubwira uti yapfuye kumbaza numva umenga nomwishura atakuntu nawe wahora umwibwira? Ni igiki cyakumotivye kwa Patrice uvuga uti iki kintu ntegerezwa kugikorera ko ndacyemeye? Kuko abasore ni benshi n'uwundi yoza uno munsi akagutera imitwe ugasanga wohava wemera, mugabo Patrice nawe umuzigama iki uti jewe no musore namubonye ko mbona kweri notera nemera bikiro biranahora. naciye rero ukuntu twahora tugenda nyine tugenda ku ishuri tugenda turatera inkuru nyine ndavuga ati uko biri kose ndamutse neza nta kibazo tumanye imigambi twayikorera. Hanyuma uno munsi mubana muba hamwe turavye urugendo rushobora kuba ruri hagati yanyu murahari kandi si rutoyi, murashobora kuza murabonana gake gake nubwo ubuhinga bwa none bw'ubuvugana bwagiye buratera imbere. uno munsi nk'umubanyi nta kuntu bishika ukiyumvira uti mbega wa muntu uno munsi ibintu arimwo zohava biba ibintu bimuhonetse? jewe ico ndavyibaza ko bivanye n'ibiyago twama twagirirani aho ndi hose genda tekana mu vyari wanashima kenshi bandabizi ndaronka ka message mama ndoyaha mama mubikiyaha kandi gasanga vyishimye. Wewe nawe ntibishika ugacika umutima wiyubaza uti mbega nk'umuntu usanga yifataniye n'iyindi nkumi? bisanzwe ndamwizera nubwo biri uko yego kumwizera ega ntibituma utiyumvira uti mbega kuko kwizerana n'ivyo birahaba, ariko abantu benshi usanga bagiye baragwa mu bibazo vy'uguhemukiranira nabone baba bizeranye. wewe wisunga iki ugira uvuga uti rya muntu ndamwizera? bamaze kubona ikiyago tugiranira kenshi ndabona ko atamwenda ndabona yuko ambwira ukuri nicyo gituma ndamwizera naho yoba tutari kumwe tutanaherukana umutima urarema no gusa ndabona ka message ambwira ati ndakomeye ndaha ndi muri mbega none kwikekana mwebwe ko tuzi ko ivyo birabaho hagati y'abantu bakundanye naho baba bamaze kubakana, ikibazo cyo kwikekana birakunda kuba bihari. Ico muba mumaze kuba mukiyaga muyaga naho reka dufatire kuri ico cyonyene ikintu cyo kwikekana mwebwe mu rukundo rw'ubanyu mwagihaye imbere y'iyi? Ico nibuka mu vyo tumaze kuyaga birashika nyene kurya urabona iyo turiye twashufushe birashika nyene ukazana akantu ko kudraga ndibuka nakazanye iti tewa tedaye ndibutse ati nawe wosanga kumwe n'uwundi musore ariko mba ndabigize pari gukina nyene sino ndazi ko atancamwo sigura ko ivyo kwikekana nta kibanza twabikora. Ivyo ni kugucamwo no kutagucamwo, ivyo niwe yovyivugira kuko wewe wifuza umenga waba kubivuga wewe ari naho usanga nyene reka tumwibarize ikintu cyo gucana ikintu cyo gucana wewe muba mwarakivuganye mu giha buremere mugari iki mu rukundo rwanyu? wakica kintu nta n'uburemere burebure twagihawe ariko kiraba kubera maze kubona no mu biyago tukiganira ko byose mbona umenga nta manyanga arimo
nico gituma nta kibanza nabutaye. yega hariho ibintu bavuga ngo kino kiringo murimo cy'ukureshanya ngo umuntu agerageza gupfukafuka kandi kenshi bavuga amakarite gusa nta madefo bavuga naha rero usanga uvuga uti gucanamwo bimwikekamwo hari nk'akantu uvuga uti aha kantu ndakamubonye ko cyangwa ndakamwitse ko ndashobora kubahasura nkavuga nti birya bintu byakora Bari nkatsinda kweri mubaye ko byoca bibatore. navuze ati yo bari nka accident mubaye kuwe nawe ubyumva nkamwe bishitse akagira nshatse kuvuga iki kintu turita gucanamo hagati y'abakundana aho usanga umuntu yagiye hariho n'ababigira ugasanga avuga ati ni shetani yangendeye bisanzwe icyo ndazi ko twamaze kugira ikintu kuri bishitse iyo atsida ikamushikira nta kundi rero umenga byakora ego kumbure reka tubandanye n'iki kiganiro wewe Patrice ubaye hariya ufise umugenzi kandi mutekanya gushinga urugo mu minsi mikeyi ariko uno munsi abakobwa benshi baramuca mu maso nk'uko n'imisore myinshi muca mu maso namba reka tubivuge kuko twibaza ko atari banga ni giki kubwawe iyo ucibutse uco wumva uti oya kabisa hajya uriya aracari urya nye icyo no nibaza ko twari twakivuze mu bisanzwe nta kindi kintu na kimwe ndamwibukira ko ngo gitume umutima numva ata kundi kuntera udatera werekeza iwe ni kubera utuyago twinshi ibiganiro byinshi twagiriraniye bivanye n'integuro turimo kumva birafise icyo bizomarira mu buzima kumbure wewe ngira yari bwakavuge canke yokongera ko n'umusore Patrice umusore w'umusonga nk'ubu ni iki umwibutse ko uvuga uti oya ahubwo ndafashe na bisi ndagiye kumuraba Nta kindi atari kuyaga twama tugirirane. ubwo nturi kubivuga ku gatsure kiwe Oya. ubwo nturi kuvuga uti aho ntabivugira uku ahava yibona ukundi iyo urashobora kwisanzura ukabivuga ukundi inama hariho akandi cyangwa hariho akantu karamubwira natwe tukagenda tukumvise kaje kamubera na surprise akavuga ati ako kantu bari bwakambe Byose dusa nuko twabiyaze byose. Ubu hasigaye kubishyira mu ngiro gusa icyo twemera. inshuti bagenzi mudukurikirana kuri Angos TV nkuko muriko murabyumva muri kino kiyago turiko turagiranira na bano bantu n'abantu twovuga ntibasanzwe kubera ko mu minsi barimirije kubita surprise ya twadukaratasi twanditse ko ngo muca mutubona twita invitation bimirije kudutera surprise nico gituma mwumva n'utuganiro twabo turyoshe cyane kumbure namwe muriko murategura gushinga no migambi hanyuma bibashikire ahandi murumva ko ivyo bariko baratubwira ari amajambo aryoshe cyane kumbure namwe bwaho mutoba murashika mugiye mwumva neza imikenyuro mugiye gukoresha kugira ngo abakunzi banyu babandanye babizera gusumba hanyuma rero turiko turasa n'abasozera kino kiganiro hariho abantu cyane cyane aba bakundanye bakira abasore cyangwa inkumi hariho n'ababa baramaze gushinga ingo zabo ariko ikintu cyo kwihanganira umuntu ukavuga uti urya muntu ko twasezeranye n'umwe kikabagora ugasanga batamba batambikije nico gituma nkeneye ko bano bantu turiko turakorana ikiganiro mbere yo kurangiza batera akamu hari akamu mufise mwotera barya abantu kugira ngo kumbure urukundo rwabo rumere nk'urw'iwanyu hanyuma bazogere gushika aho babana byifashe neza ndetse n'igihe babanye bazobandanye urukundo rwabo rugenda neza reka duhere uno mwanya naho ngaha kwa Graciose akamu n'akahe kuri barya abantu cyane cyane ku bijanye no kwizera akamuntu batera jewe
nuko bogira umuntu amaze kwihangira akihangira agafata intumbero akavuga ati jewe nafashe intumbero iyi akayigumako akareka kuguma aja hirya no hino ubundi aguma atambagiza hirya no hino bizomushikana gato. hari umuririmbyi yaririmbye ati inama ukeneye urukundo nyakuri irabira kuri twebwe umunsi yorabira kwa na Patrice. Ego Patrice nawe nakama kaye cyane cyane bajya abantu baguma batambikije bakaguma hamwe ahabonye aguma avuga ati noje hajya nakama akamunotera bajya abantu na cyane cyane nuko iyo bamaze kuba biha ihangiro n'uwo bashimye nuko mu biganiro bagiriranira boja barumvikana mu gihe bishitse naho bigashika ugasanga bahuje bakabiheba hakiri kare byashika ugasanga nivyo ugasanga wamurengeje mu ugasanga nta ingeso ziwe uzi cyane ukazimenya uko imisi zirigirwa imbere muri ico gihe mugaca muja hamwe mukavugana ati reka tubivemo kuko ndabona ntibizokunda ko bana hanyuma abandi nabo wamaze kumuronka nyene ukavuga ati nujya wihaye ihangiro ukamwizera nkuko nkawe urabona ko waje kwiyicarika ngaha byanantangaje ukamenya ati utera ari kujya hariya je ahubwo je sindavyumva ukamenya ati naho nicari ubu ndazi iryo twayaze nuriya ahari acagiye wagumye umutima sinda mu gutwara agenda ntangorane bazi nangorane bandanya rero uki jewe narisa n'ubuhejeje nkubu ndatahura ko aho ndi hose ndatahura ko akajambo twayaze kangumamo nawe kakamugumamo nkawa muririnze tinguma nuko hanyuma nshuti bagenzi mwariko muradukurikirana kuri August TV twizere ko zino mpanuro bagiye babashikiriza mugiye muzumvise hanyuma murabonye ingene namwe mu guca mubikora mutaratangura aho mwamaze kuyijamwo murumvise impanuro namwe bwe ntibahengeshanije kubavunira akagohe hanyuma rero ni kuri zino mpanuro turangirije ku kino kiganiro kirundi baravuga ngo bigirwa benshi bikumva benevyo iyo bija hose abo badomye ku rutoki nubwo batavuze ati ni naka mwiyumvise abafise ingeso izi canke ziriya mwagiye mwiyumva mwumvise naho mugiye gukosora hanyuma tubashimire kuba bemeye kuduteramisha muri kino kiganiro twongere tubipfurize kuroranirwa tubipfurize n'urugo ruhire n'ubwo utarashingwa zari zose vuba cyane ngira ngo urugo rurashingwa hanyuma natwe turi ngaha twizere ko muzotujya kamo tukaza muzotutera kamo tukaza gutaha ubwo bukwe bwiza buzoba buhimbaye hanyuma rero twongere kandi bakengurukire rwose kuba mwafashe kano kanya ukatuganiriza Patrice wakoze cyane kutegana bakoze namwe turizera ko n'ubundi munsi tubahamagara hari naho uzoduhamagara cyako gracias turabashimiye kuba mwita kuganira twizere ko n'ikindi gihe twabahamagariye tukizera kandi ko dushobora no kugaruka mwaranagwiriye atamuntu asubira kwicara hagati yanyu tujya hariya ningaho ikiganiro kirangiriye niko Mehatunga Imana yenda kiremesheje naho utaha